Bakunzi b'ibiganiro bica ku Muco TV, turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana umwe wese aherereye, turamuramukije tumwifuriza amahoro y'Imana. Nifuje kubaganiriza rero ni jewe Harushimana Celestin namanda bategurira ibiganiro bica ku Muco TV twamana ihe cose kuri chaîne y'Umuco TV. Ikiganiro tuguma tugiranire tugihera mu ijambo ry'Imana. Nagomba dusome ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa mbere igice ca 4, turasoma duhere ku murongo wa mbere. Indanzi y'amajambo iravuga ngo ivyo bigisha bibinyoma, ariko Mpwemu avuga vyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima ku vy'impwemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni, bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma, bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza kibi. Iri jambo niryo ngombye kuryo tubera urufatiro rw'inyigisho canke rw'iyi nkuru ngomba kubaha. Rivuga ngo ariko Mpwemu avuga vyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima ku vy'impwemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni. Biratangaje kumva ko hariho abantu boshira ivyizegwa canke bakizera inyigisho z'abadayimoni. Rimwe na rimwe rero inyigisho z'abadayimoni biragoye kuzimenya utazihishuriwe, udasenze Imana ngo Imana iziguhishurire. Ni ikintu kigoye cane kumenya inyigisho z'abadayimoni icarico. No kuvuga ngo inyigisho zose zidafatiye kuri Yesu Kristo, zidafatiye ku kwihana, zidafatiye ku kuzura Mpwemu Yera, izo nyigisho ntiziba ari iz'ukuri. Inyigisho z'ukuri zifatiye kuri Yesu Kristo, igikorwa Yesu Kristo yakoze, ingene yavuye mu ijuru akaza kugira ngo acungure umwana w'umuntu yari yaratandukanye n'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Niyo evangile, nubwo butumwa bwiza Imana yarungitse mw'isi, kurungika Yesu Kristo kugira ngo apfire abari mw'isi. Hanyuma ubutumwa bwiza kandi bwerekana ko Yesu Kristo yaje ari umuco. Isi yari mu mwiza, isi yari mu mwijima, hanyuma Yesu acaza ari umuco umurikira mu mwijima, abari mu mwiza bakabona umuco bakizera Kristo Yesu. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo abamwakiriye rero, abakiriye Yesu Kristo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana kuko bizeye izina ryiwe. Kuko hariho urundi murongo uvuga ngo abatizeye Kristo Yesu baramaze gutsindwa kuko batizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Ni muri iyo ntumbero rero nifuje kubaganirira ku gishinga ntahe c'umukozi w'Imana umwe yagizwe amahigwe mabi, arahusha inzira asanga yinjiye mu nyigisho z'abadayimoni. Izo nyigisho rero z'abadayimoni ziragwiriye cane, nico gituma uno munsi Umuco TV wifuje kubashikiriza iyi ntahe y'umupastori. Ni inkuru ibabaje cane gose, muraza kuyumva. Intumbero rero ni kugira ngo tubashikirize iki kiganiro, no kugira ngo umwe wese asuzume mbega ishengero ndiko ndasengeramwo, mbega umurongozi ndiko ndakurikira yoba koko anyigisha inyigisho z'ukuri canke ariko anyigisha inyigisho zizimiza, izibiri ivuga ngo inyigisho z'abadayimoni. Ndaza kubabwira rero muze kuraba, turabasomera iri kete, ni kete yanditse uyu mukozi w'Imana amaze kubona ko yamaze kuzimira, aca yandika ikete yandikira umukozi w'Imana wundi mu buryo bwo kwihana no kwatura ivyo yari yasanzwe yagiyemo kandi bidakunda ko bigaruka. Hanyuma arandika iryo kete rero. Iryo kete niryo ngomba kubasomera, ryanditse mu Gifaransa. Ndagerageza kuza ndaribabwira mu Kirundi kugira ngo mwumvirize ivyo uwo mupastori yavuze imbere y'uko apfa, kuko yaruhiye kuba apfuye kandi atarabonana n'uwo mukozi w'Imana yari yandikiye iryo kete. Bagenzi bene data, nukuri turakwiye gusenga Imana ikaduhishurira tukamenya neza inzira turimwo ko ari inzira y'ukuri canke ko ari inzira ijana mu mahonero, kuko ibihamagara vyose, amajwi yose ahamagara ntava ku Mana. Hariho ayandi majwi ahamagara yiyitirira Imana mugabo atariyo. None rero nagomba
ndabasabe mutega amatwi mwumvirize iryo kete, ndashobora kurisigura kumbure uko wumva bitoba bijanye, ariko ndagerageza vy'ukuri kuko numvise mu mutima mpatwa cane gutanga iri kete kugira ngo abantu bakurikira Umuco Wera TV nabo baryumve. Murakoze, reka rero dutangure gukora ico gikorwa co gusoma iryo kete. Murakoze, mukurikirane. Nitwa Chidubem Oku, ni umupastori. Mugabo narababaje Imana cane kandi simbona vy'ukuri ahantu nohera kugira ngo ndababwire ivyambayeko. Ngira ndababwiza ukuri, jewe sinzi ko noba nararonse mu muhamagaro w'Imana canke ko ntaronse umuhamagaro w'Imana. Nari umwigisha wa Sunday School muri eglise nari ndimwo, nari maze imyaka 9 ahantu hitwa Kaduna. Mu 1999 naciye nza gutanguza ishengero ry'iwanje, ariko mu vyo nagiye ndabona simbona neza yuko noba nari nabarongowe na Mpwemu Yera kugira ngo ntanguze ishengero. Mu 2008 sinigeze mbona ko ntera imbere na gatoyi mu buryo bw'impwemu canke mu buryo bw'amafaranga. Nkatangena ndabona rero izini nsengero zitanguye inyuma yanje cane gose, mugabo bafise abantu benshi cane gusumba abantu biwanje nari mfise muri iryo shengero. Igihe kimwe rero ndibaza ati none jewe ikintu nokora coba igiki. Turabivugana n'umugore wanje, ndimvira ikintu nokora ndabura. Hanyuma hafi yanje rero hariho ishengero ryatanguye inyuma yanje nk'imyaka 7 jewe aho ntanguriye iyo wanje. Hanyuma rero candagenda ndarondera umukozi w'Imana canke umukuru akuriye iryo shengero ryatanguye inyuma cane yaho jewe no naratanguriye. Ndagenda ndamurondera kugira ngo ampe impanuro canke ambwire wewe ingene abigenza kugira ngo ishengero ryiwe ritere rije imbere cane nkuko. Kuko ishengero ryanje mu mwanya umwe ryarashikana nk'abantu 200, mu gahe gatoyi rikagabanuka rikaba abantu bashika 50, haraho bashika 105, mugabo ahandi kandi bakagabanuka cane bakaba munsi y'ijana gutyo. Naregereye rero uwo muntu afise iryo shengero rikura n'ingoga cane, kuko we yari yatanguye mu 2006. Mu 2012 wewe yari afise abantu barenga 11,000 vy'abantu baza kwinjira ku munsi w'Imana, kandi yaronka amafaranga menshi cane, kandi akaba afise imodoka zigezweho nziza cane z'amajipe. Uko zasohoka nawe niko yasohora imodoka. Amaze kunyumviriza cane arambwira ati jewe ndashobora kugufasha ico kibazo cawe kigahera. Aca arambwira yuko ntegerezwa kuronka inguvu, mu gifaransa bavuga ngo de pouvoir, nshobora kuronka de pouvoir. Hanyuma kandi yuko ivyo bintu vyo kuronka ama pouvoir bizontwara amafaranga menshi cyane, kandi yuko ntegerezwa kugira umutima ugumye. Arambaza ati none wewe urafise umutima ugumye? Arasubira kandi arambaza ati wewe urafise umutima ugumye? Ndamubwira nti jewe ndumvise umutima ugumye. Ati mugabo ntihabe ibintu vyo kwica umuntu. Arabimbwira inkicuro zishika 3 yuko jewe noba mfise umutima ugumye. Ndabimubwira yuko jewe mfise umutima ugumye. Hanyuma rero carambaza ati mbega ugomba ubushobozi bumeze gute? Birahaba bingora no kuvuga mu Kirundi un pouvoir unique ou un double pouvoir. Ushaka ubushobozi bumwe cyangwa ugomba ubushobozi bukuvye kabiri. Hanyuma ndamubaza nanje nti mbega ubushobozi ubona bwo bwiza bwo bari ubwaye? Acarambwira ati ubwo double pouvoir cyangwa ubwo bushobozi bikuvyemo kubiri nibwo bwiza. Hanyuma mugabo arambwira ati ubwo bushobozi rero bwikuvyemo kubiri bugusaba amafaranga menshi. Arambwira ati rero ni waburonka ubwo bushobozi. Arambwira ikintu ntegerezwa gukora no kwama nkora kugira ngo ubwo bushobozi bwame buhari kandi bwame bwiyongera mu nkomezi. Bwame buhari kandi bwame bwiyongera mu nkomezi. Hanyuma rero muri ico gihe numva ndafise akantu kakoba, nca ndamubaza ati mbega iki kintu cyo kubugumya
no kukwama ubwiyubura mu nkomezi. Ni ibintu bisaba ko ngenda ahantu kugira ngo name nsenga ibigirwamana canke bimeze gute. Arambwira ati oya, arambwira ati ni ibintu usanzwe ukora n'ubundi ntibiteye ubwoba na gatoyi, ati nta na kimwe kigoyemwo, reka kugira ubwoba. Aca arambwira ati rero genda undonderere 350 mu mafaranga bakoresha muri ico gihugu, hanyuma nca ndagenda ndayasaba umudamu wanje, hanyuma bukeye ndayamuha. Ico gihe rero arambwira ati genda witegure, tuzoca dufata urugendo tugende i Lagos a Port Harcourt, ni mu gihugu ca Nigeria. Hanyuma nditegura, hanyuma turafata indege tuca turagenda i Lagos uwo munsi. Dushitse i Lagos rero turagenda ahantu dushikira hariho ishengero rininiya cane. Ico gihe twashitse nk'isaha 5:30, hanyuma turava mu modoka twari yari yadutegeye, hanyuma turaca turagenda ku kiyaga. Aho hantu twagiye ku kiyaga rero niho naboneye ibintu bitangaje cane gose. Tugiye aho hantu ku kiyaga ntambona atangwe kuvuga mu ndimi jewe ntatahura, aravuga ikintu mu rurimi ntatahura jewe. Hanyuma arambwira ati umudamu rero aza gusohoka mu mazi ntegerezwa gukora ivyo ambwiye vyose gukora. Igihe rero yariko aravuga ayo majambo ntazi, njanumva ikintu kimeze nk'ugwamo rwinshi cane ku ruzi. Hanyuma nja mbona sirene isohotse muri ayo mazi. Sirene rero ni ikintu kimeze nk'umuntu mugabo hepfo kiba gifise forme y'ifi, mugabo hejuru kikaba gifise forme y'umuntu. Hanyuma rero uwo mukuru w'iryo dini arambwira ati nsingira ubwoba, ati ico kintu gisohotse iyo sirene nacingira kibi, kandi rero yuko nkwiye kugira umutima urinda nina kibona. Hanyuma rero iyo sirene imaze kuboneka ku mazi, igice cyo hepfo cari kimeze nk'urufi. Hanyuma amaso yanje aragira ubwoba, nguma ndaba kuri ico gice cyo hepfo. Hanyuma uko kiguma kiza kindaba kizi wanje kica kiba umuntu asanzwe. Amaze rero kunyegera mbona n'umuntu menga n'umuntu asanzwe w'umudamu. Hanyuma cambarira yuko dukwiye kuryamana tugasambana. Nacenda bikora imbere y'uwo mukuru w'iryo dini yari yantwaye. Hanyuma rero inyuma yaho duhejeje kugira ivyo bintu, aca akora mu gihimba ciwe cirondoka, aca ancapa mu ruhanga ikimenyetso kimeze nk'umusaraba, yongera agicapa mu biganza vyanje. Acambwira ati rero ubu uye ndakujuje ubushobozi, nzoca mbona ubudasa. Hanyuma iyo sirene ayica igenda kuri uwo mukuru w'idini yari yantwaye, gisohora umusaraba w'izahabu n'umugufu mu nda yaco, gishira uwo mugufu kwizosi y'uwo mukuru w'idini yari yantwaye. Hanyuma wa mukuru w'idini acamuha ya mafaranga nari namuhaye nanje. Hanyuma iyo sirene ikirashimira cane gose uwo mukuru w'idini yari yantwaye, hanyuma kica gisubira mu ruzi. Ico gihe hose bariko bavugana mu Congereza, narumvye bariko baravugana. Tumaze gusubira rero hamwe twashikiye muri ya nzu y'abashitsi yo kuri rwa rusengero rwatwakiye, wa mukuru w'idini yanjana arambwira yuko tubwirizwa kugenda mu ishengero ry'iyo ministere kugira ngo tuze kugira amasengesho yo mwijoro. Igihe rero twashika muri iryo shengero baca barampa umwanya ngo ntangure kwigisha. Igihe rero nshitse kuri altare ndaduza ibiganza ngo ndamutse ishengero, abakristo batangura gugwa hasi, abandi baratemba bagwa ku bandi. Numva biranteye ubwoba kuko n'ibintu ntari imenyereye, kuko siniyumvira ubwo bushobozi yuko ico gisirene campaye yuko bugira bukore ubwo nyene. Hanyuma rero dusuye mu rugo aho twashikiye tuvuye muri amasengesho, wa mukuru w'idini yantwara arambaza ati mbega woba wanezerewe n'ingene ubushobozi canke pouvoir yabonetse yigaragaje mw'ishengero? Hanyuma nanje ndamubwira ntego. Arambwira ati rero tugira tugende kuryama kuko ejo bukeye tuzoca tugenda mu kindi gisagara citwa Port Harcourt. Ico gihe rero muri uwo mwanya ndyamye, ya sirene twaryamana iraza mwijoro, imwe twagiranira imibonano mpuzabitsina iraza mwijoro
menga ni nko mu nzozi, irambwira ati rero kugira ngo ubwo bushobozi bwawe ubugumye kandi bwame buba bushasha ku munsi hari ikintu ubwirizwa gukora imibonano mpuzabitsina n'abakobwa bakiri sugi rimwe mu kwezi. Ico gihe rero kica kiramvuna umutima, nca ndikangura ndakanguka numvise ico kintu. Hanyuma rero maze kurota iyo nzozi ca ndirukanga mu cumba ca wa mukuru w'idini ya Ntwara, ndamubarira ivyo mbonye n'ivyo numvise mu ndoto ngize. Aca arambwira ati ico si kibazo. Ndamubaza ati none jewe vy'ukuri abo bigeme bisugi les vierges nzobaronka gute, nzohora ndabaronka gute? Aca arambwira ati ico gikorwa nzohora ndakigufasha, ndakubwira ingene ushobora kubaronka, ati kandi uzohora umpemba kuri iyo service nzoba ndakuranze. Nababwiye yuko ariko arandika ikete yandikira umu apotre asa n'uwihana. Aca aravuga ati vy'ukuri honnêtement cher apotre, maze gusoma ivyo bintu narimviye ngo ivyo bintu ndabivemwo nsubira inyuma. Ati mugabo sinashoboye kugira inguvu zo kugira ngo ndabivemwo maze gushika aho hantu. Hanyuma rero ikindi kintu cagiye kumbabaza cane gose nuko nabonye aho hantu kuri Bar de la Plage, aho twagiriye nakiririye iyo Sirene de la Mer, nabonye abandi bapastori benshi baza ngaho bari kumwe n'abapastori babakurira, abono bo bita les pasteurs supérieurs ou pères spirituels. Baca bavuga ntamona rero yuko ariko n'abandi bose babayeho hategerezwa kubaho un père principal, umupastori principal canke umupère spirituel azana abapastori plus jeunes bakiri bato bacinje muri ivyo bintu. Hanyuma rero nabona yuko umupastori umwe wese yari afise isirene yiwe bavugana kandi bagiranira ayo maraporo sexuel baryamana aho hantu kuri iyo plage. Narabonye rero amasirene ashika nk'icumi ari kumwe n'abo bandi bapastori baba jeune bari ngaho hantu. Urumva si jewe nari nagiyeho jenyene, hariho n'abandi bantu n'abandi bapastori nabo nyene bari baje kuba initié nkuko nanje nari najanywe n'uyo. Ku mugoroba rero twaje tugenda kuri aeroport yo kuri Lagos, hanyuma turafata indege turaja muri ico gisagara kindi citwa Port Harcourt. Aho rero tushitse aho hantu twaciye tuja mu nzu yindi y'abatumire bo ku yindi eglise y'aho hantu. Hageze mw'ijoro rero mu masaa 6 y'ijoro tuca turasohoka tugenda ahandi hantu hanini cyane gose, hari hasanzwe rero haba undi mudamu yitwa Ezenywanyi. Aho hantu twagiye kurara hariyo inzu nyinshi cyane. Tumaze gushikayo rero twahuriyeyo n'abandi abapastori b'amashengero ya kera atari amashengero ya vuba, nabo nyene twabasanzeyo. Maze umwe wese rero yazarinjira kubonana n'uwo mudamu ari ndani. Maze rero gushika jewe umaze gushikirwa, hanyuma wa wundi yanjana arariha amafaranga, acarambwira rero ikintu ngiye gukora indani. Hanyuma rero maze kwinjira indani sangayo umugore, ndatangara ati none ga yemwe n'ubu kandi nsubiye gusangayo umugore. Ivyo navyibwira mu mutima wanje. Hanyuma rero nisanze njyamye kuri uwo mudamu yari asanzwe ajyamye mu kindi gitanda gihereranye n'ico gitanda narindiko. Hanyuma rero ndababwije ukuri nisanze njyamanye n'uwo mugore, hanyuma sanga turiko turasambana n'uwo mugore, kuko muco gihe ubwenge bwagiye sinumva neza iyondi, sanga rero nza ndi muri ivyo bikorwa. Mpejeje gusambana n'uwo mugore nza numva harize igikoko. Ico gikoko kirize nja mbona anshize ibintu mu maso. Hanyuma nshize ivyo bintu mu maso, ubwo nyene naciye ntangura kubona le monde spirituel, ntangura kubona ivyo ntariko ndabona mw'isi y'imwemu, ntangura kuganira n'ibintu vyo mw'isi y'imwemu. Inyuma y'ivyo acarampa icupa ririmwo amavuta l'huile d'olive. Hanyuma iryo cupa acagiyita ngo faire comme Jorodi, mukore nk'uko ndababwiye. Arambwira ati uyisize ayo mavuta ishengero ryawe rizokora ico
kintu cose ubabwiye gukora wisize amavuta yitwa kora nk'uko ndababwiye, faire comme je le dis. Yongera arama irindi cupa ririmwo amavuta y'umwelayo, l'huile d'olive, acavuga ngo naryo ryitwa l'huile qui voit tout. Ayo mavuta abona vyose. Arambwira ati ukoresheje aya mavuta uyisize yuko nshobora kubona ivyinyegeje indani mu mitima y'abantu. Acarama n'irindi cupa ry'amavuta ya olive ryitwa ngo l'huile de destruction, ngo amavuta y'ukurimbura canke y'uguhonya, kugira ngo nice abantu bose mu gihe c'amasengesho bari mu kintu no kwita ngo ni onction canke bari muri ambiance y'imwemu, muri onction yiwe, niko abivuga. Rero ayo mavuta nayo na mavuta ngo y'ukurimbura. Acarama nani macupa abiri, ayo macupa abiri nayo nyene yari l'huile d'olive. Ijya mbere ryitwa guhamagara abantu, attirer la foule. Ijya kabiri ryari ryanditseko ngo je te touche Timothée, no kuvuga ngo uwo akoze ko aca mukwirikira, kugira ngo iryo rya kabiri rivuga ngo je te touche Timothée, no kuvuga ngo niyo akoresha mu gihe agomvye babagore uwo ashatse kuryamana nawe amukoze ko acajana nawe, na cane cane babigeme bisugi, particulièrement les vierges, kuko nibo yari yahawe ko amategeko yuko aryamanye nabo aribo bazotuma inguvu ziwe zigumaho kandi zikaguma ziyubura mu nkomezi iyo aryamanye n'abakobwa bakiri sugi. Nico gituma rero baca bamuha ayo mavuta yitwa ngo je te touche Timothée. Murumva bene data ivyo bintu ko biteye ubwoba cane. Arambwira rero yuko kugira ngo inkomezi zanje zameho yuko mbwirizwa kuryamana n'abagore bafise abagabo bubatse, ni inkumi zikiri vierge n'abagore bubatse. Hanyuma rero arambwira ati ushobora gukora ivyo bikorwa vy'ubusambanyi canke ivyo kuryamana n'abagore ntumanze n'ukoga, ugaca ugenda kuvuga ubutumwa utarugwa n'ukoga. Hanyuma ca ankoresha ico no kwita serment canke arandahiza yuko ivyo bintu ntabwirizwa kubibwira n'umuntu n'umwe. Hanyuma tuca turavaho hantu hari mu masasta z'ijoro, turagaruka aho twari dusanzwe twarashikiye turi kumwe na wa mukuru w'idini. Hanyuma arambwira rero wa mukuru w'idini arambwira yuko no fata ya mavuta avuga ngo je te touche Timothée, hanyuma ndayafata ndayisiga. Hanyuma tuca turagenda muri veye ya eglise, aho tuca tugenda gusenga muri urwo rusengero aho twari twashikiye. Hanyuma rero maze gushika muri urwo rusengero ndatangura ndahanura, ndaprofetiza gose birenze uko nshobora kuvyimvira, kandi iyo ngabire nari nsanzwe mfise. Ariko ivyo vyose murumva ko bitaba ari ukuvugishwa kuvuye ku Mana, vyari bivuye kuri vya bintu bansiga banshiramwo. Hanyuma mejeje bukeye mu gitondo nza mbona abigeme babiri barongikiye wa mukuru w'idini. Abo bigeme bari isugi, mbona babarongikiye wa mukuru w'idini yari yantwaye bita superintendant general. Hanyuma aca ndungikira umwe. Hanyuma rero abo bakobwa babiri baturungikiye, urumva umwe yatwawe n'uwo mu superintendant general, baramumpa tuca turabatwara aho hantu dusanzwe twari twashikiye, tubakoresha ivyaha, turabasambanya. Ntibigeze babaza ngo mudutwaye kubera ya mavuta ya je te touche Timothée. Nico gituma turiko turabwira abantu bene data ibi bintu umuntu yiyumvire, mbega ahantu nsengera bimeze gute, ntabwo twarahuye n'ibi bintu n'ibi vyago, mwumve iyo biva. Ndabizi neza nakekeranya yuko Imana itantumye gukora ibi bintu atawiri kwirarondera. Bagenzi, abantu bazoba baronse occasion yo kumviriza iyi témoignage bazoce babipartaja n'abandi bumviriza ibi bintu. Hanyuma abo bigeme baca baragenda, wa mu superintendant carambwira ati rero ubu guhera uno musi utegerezwa kwibanda mu nyigisho zawe, uvuge ku nyigisho z'ubutunzi. Ibi bintu vyo kwigisha agakiza ntusubire, canke ibintu bijanye n'ukwezwa n'ukugororoka, ivyo bintu ntuzosubire no kubicisha mu kanwa. Ninge ndabivuge mu Gifaransa. Je devais concentrer mes sermons autour de prospérité
et arrêtez de prêcher les messages du salut, de sanctification et de justice. Hanyuma rero duhejeje tuca turasubira inyuma, arambwira ati rero igice c'ivy'icumi uzohora ukindungikira, hanyuma nabari abantu baduhaye ari amapouvoir nzoza ndayabarungikirako. Hanyuma rero turagaruka ikaduna aho dusanzwe tuba. Hanyuma mu ndwi ikurikira ntanguye kwigisha, ibintu vyarahindutse cane, amafaranga aratangura kuza, abantu barisukira, abantu baraza gose. Nko mu ndwi imwe ibitangaza, ivyo twita amadelivrance birakurikira, ibintu vyo kutunga birisuka, abantu baraza ari benshi, impwemu yo guhanura iraza cane, biruta uko nahora ndabibona mu bugingo bwanje. Abantu rero baca barisuka, abantu barahakunda ko babonye yuko ari ikintu cahindutse muri urwo rusengero rwanje. Hanyuma rero ntanangura gusambanya abakobwa bakirisugi bo mw'ishengero ryanje n'abadamu bafise abagabo, kugira ngo bwa bushobozi bwame bumeze nk'uko babintegetse hariya igihe nagenda kuburonderayo. Ico gihe rero ivyo bintu vyarabandanije kugeza imyaka 6. Inyuma rero y'ico gihe, inyuma y'imyaka 6, ntangura kumva ntanezerewe mu mutima, ntanezerewe na gatoya. Ico gihe rero ntanguye kumva muri jewe ntamereze neza, natanguye kugira indoto mbona ndiko ndasha mu muriro udahera dans l'enfer. Hanyuma izo ndoto z'uko ndiko ndasha nazirose incuro 7, nkikangura ngize ubwoba, nasubira gusinzira, kandi izo ndoto zikaca zigaruka. Ntangura kugira rero amajoro ntasinziye, amajoro menshi cyane, nkumva ya masirene ariko aramviyora nsinziriye. Ico gihe nca ndabura abana banje 2 mu buryo ntashobora gusobanukirwa, abana banje barapfa. Hanyuma rero maze nk'amezi 3 ndabura ingene ndonka babigeme bisugi turyamana. Ivyo rero bica bitangura bwa bushobozi bwanje buca butangura kugabanuka. Narifuza cane ingene ivyo bintu nobivamwo, nkumva nofuma nugara ishengero. Nja ndagenda rero kuraba wa mukuru w'idini, wa superintendant general. Acarambwira ati yo waracerewe, c'est trop tard pour toi kugira ngo ushobore gusohoka muri ibi bintu. Wa superintendant general acatangura kwimvira kunyica, il m'a menacé de mort. Acatangura kwimvira ingene yonyica, kandi acarambwira ati ntibishoboka kuri wewe yuko ushobora kwikuramwo ya sirene na wa mugore yitwa Eze Nwanyi, kuko bamaze kuba mu buzima bwawe, murabana bagize ubuzima bwawe, rero nushobora kubikura ntibigikunda. Cyane mubwira yuko rero nzokora iyo bwakaba, nzokora ivyo bishoboka bwose kugira ngo ndabe ingene nshobora gusohoka muri ibi bintu. Inyuma y'iminsi 3 tuvuganye n'uriya mukuru w'idini yari yantwaye muri ibi bintu, nzamona abagabo 2 baraje baranyegera, barambwira ati nimba ukunda ubugingo bwawe nurabe uhunge Kaduna, kuko twahawe amafaranga na wa superintendant general ngo tukwice. Nja rero ikintu nakoze, naciye nugara ishengero, nja ndava muri ico gisagara, ubutakihagaruka. Inyuma y'imisi 2 nca ndagenda. Rero ukubona ndiko ndakwandikira mukozi w'Imana, nta wundi muntu mbona nshobora kwitura atari Imana yo mwijuru. Ikibazo kininiya nuko numva ko Imana iri kure yanje cane. Naragerageje gusenga no gusaba imbabazi cane, nsaba imbabazi gose, ariko ndumva ko Imana iri kure yanje. Mukozi w'Imana nurabe ikintu womfasha. Ndazi ko nababaje Imana bikwiye, ariko ndazi yuko Imana ari Imana y'amahirwe agira kabiri. Narabonye igitabo wanditse kivuga ngo vaincre la reine de la côte, ingene umuntu ashobora kunesha igisigo canke umukuru wo ku kiyaga. Hanyuma ndizera neza yuko ari wewe umukozi w'Imana ushobora kumfasha gose kugira ngo nshobore gusohoka uyu muriro enfer physique ndimwo gushika ubu vy'ukuri nagiyemo, ari jewe nitwaye jewe nyene. Ndafise ubwoba rero bwo guhura n'abandi bantu b'Imana, kuko
kuko abantu bakoresha izi nguvu z'abadayimoni nibo benshi gusumba abakoresha inguvu canke ubushobozi bahabwa n'Imana. Kuko mu minsi mikeyi sinigeze ndyama, sinashobora kuryama na gatoyi, kuko ivyo bintu biguma bintera ijoro mwijoro. Umukunzi w'Imana mushinga nahe, ndakeneye ubufasha bwawe bwihuta cane, kuko umwanya ni muto cane, kuko ibitero biza bivuye mu bwami bwo munsi y'amazi biriyongeranya cane. Nta wundi mupasiteri arabivuga cane nkawe. Ndazi rero yuko nashize impwemu mbi mu bakristo banje benshi, nkimvira none abo bakristo nashizemo izo mpwemu mbi, mbega bazoshobora kuba delivre gute ivyo vy'ukuri, uko impwemu mbi zarabinjiye kandi ari je ndazibasutsemwo? None nabo bazoronka imbabazi gute? bazoba delivre gute? Umukozi w'Imana, birababaje cane cane gose kw'ishengero ry'umwami wacu Yesu Kristo ryamaze kwinjirwamwo n'aya masirene. Ibiharuro binini vy'abapastori bakoresha izi mpwemu zo munsi y'uruzi, kandi birababaje, birateye amarira cane gose. Kandi abantu benshi ku munsi bama binjizwamwo muri ubu bwami bw'umwijima, kandi aba bana b'abapastori nabo kandi babikwegeramwo abakristo babo, bagasanga bavyinjiyemwo mu buryo bw'impwemu, na cane cane narirya ari abantu batize, batazi no gusoma, ivyo bababwira vyose bakaca bavyakira uko nyene kwa rukuri. Imbere yuko ninjira muri uku kuzimira, naguma niyumvira, mbega ni kubera iki abakristo bakwirikira abarongozi babo mu buryo bwo kutiyumvira, mu buryo bwo kudasenga Imana ngo bayishurirwe? Ati ubu rero namenye iyo biva. Ni ukuvuga ngo ubwami bwo munsi y'ikiyaga, le royaume marin, ikora umunsi ku munsi kugira ngo ikureho détruire, ikureho ishengero. Na cane cane rero ishengero rirasinziriye, nta numwe avyitayeho, nta numwe ariko arabibona. Hanyuma rero inyuma y'amezi abiri, hanyuma naronse ama-accident abiri ya voiture. Hanyuma naramenye neza yuko abo ari abakozi ba Satani bagomba kunyica, mugabo Imana ikaguma inkingira muri ubwo buryo. Baranyiciye abana banje babiri, none ubu bashaka kwica jewe. Ndafise ubwoba rero bwo kuguma gutyo nyene, kuko nguma mbona ibintu vyiyerekwa vyo mu buryo bw'impwemu bizazanye, ntashobora kumenya ivyo ari vyo, kandi biriko bitangura rero kugendagenda mu bwonko bwanje, mu bwenge bwanje no mu mubiri. Igihe cyose ntanguye gusenga, bice bitangura kugendagenda mu mubiri wanje, kandi nkavyumva neza ko biriko biragenda, nkavyumva ko biriko birava mu kibanza bija mu kindi. Ikintu rero gikomeye cyane nifuza muri iki gihe nuko nobona imbabazi z'Imana. Nimba noronka imbabazi vy'ukuri, ico gihe ntivyombabaza gupfa, ntivyongora, sinogira uhagarara go gupfa, kuko noba nzi neza yuko nkize umuriro wa Gehenomu, noba nzi yuko ubugingo bwanje bukize umuriro wa Gehenomu. Narashizwe rero mwikosa, ndayitawemwo n'uwo superintendant general, uwo mukuru w'idini, nkuko n'abandi ba jeune pasteur, nkuko abandi ba pasteur bakiri bato nabo nyene bariko barahendwa nabo bantu bitwa ko babakurira, bitwa ko ari aba père spirituel, bitwa ko bariko barabavyara mu buryo bw'impwemu, bariko babajana dans l'enfer. Mukunzi w'Imana mukundwa, ndazi neza yuko ufise ibikorwa vyinshi ukora, nonezererwa cane muronsa akanya ko gunsengera, mugasengera ibibazo vyose, kugira ngo murabe yuko Imana yongira ikintu inkorera, ikankorera igikorwa, nkaraba ingene nova muri iyi mikozi imboshe. Ico kintu ndacifuza cane gose. Ndabizi ko neza ko maze kubabarirwa, kubohoka kwanje koba ukoroshe cane. Ndababajwe cane n'ingene nadandaje ubugingo bwanje ku mpwemu zo munsi y'ikiyaga. Ugenyeze nywami nawe n'umuntu akomeye cane wa kiriya gisirene, kuko barakorana. Hanyuma rero ndarindiriye inyishu
uri bumpe. Ndi umukozi w'Imana mu mwami Pasteur Chiduben Oku. Aho rero duhereje gusoma ikete uwo mupasiteri Pasteur Chiduben Oku yandikiye uwo muapotre w'Imana, yari yizeye yuko ikete ryiwe rimushikiriye nawe akarisoma azoca atangura kumusengera. Hanyuma rero reka dusome inyishu uwo muapotre amaze gusoma iryo kete yavuze. Suivons maintenant la réponse de l'apôtre à qui ce message avait été adressé. Dusome ikete uwo mukozi w'Imana yatanze yari yaronke iryo kete. Igihe naronka iri kete naciye mpamagara inimero inshuro zitatu, mugabe telefone yari zimije. Hanyuma bukeye bwaho narasubiye ndahamagara riracamwo. Hanyuma umudame ndanumva aritavye, hanyuma mbagije arambwira ati uri Pasteur Chiduben? Arambwira ati yuko uwo mudame acanambwira ati yuko yapfuye dans un accident de voiture la veille, yuko yapfuye muri accident y'ivoiture bukeye bwaho. Narababaye gose. Hanyuma nca ndabwira uwo mudame ati murigumya. Hanyuma mu nyuma arambwira ati je n'umudamu wiwe. Arambwira ati nanje nahisemwo kwihana ibikorwa bibi vyose n'inzira zose mbi nagiyemwo kugira ngo Imana imbabarire, hanyuma mbandanye nje imbere mu vy'agakiza. Hanyuma aranshimira gose, aravuga ati nukuri murakoze kubona mwigoye mukampamagara, ndabashimiye. Inyuma yaho tumaze guheza kuvugana, nacemera nk'umuntu afashwe n'ibarafu nk'ikiringo c'iminota nk'itanu, kugeza aho umuhungu wanje yaje arankora ko arambwira ati papa ni igiki kitagenda neza. Hanyuma rero uwo mukozi w'Imana aheza avuga inyishu yiwe, avuga ibi. Birababaje cyane kubona uwo mukozi w'Imana umupasiteri yarapfuye. Hanyuma twebwe tukiriho turakwiye kuraba neza ahantu dushira amaboko yacu, kuko igihe tushaka kurondera inyungu nk'uko isi irondera ubutunzi, dushobora gusanga intoki zacu zononekaye. Hanyuma rero ndabona neza ko yari yatanguye gusohoka muri ibi bintu bibi yari yagiyemwo, ariko urabona ko baroye kumwica. Imana yo mwijuru yonyene nizi ko yoba yaramuhariye, kuko urwo rupfu rwiwe rwabaye giturumbuka, kuko nta wundi muntu n'umwe ashobora kumenya neza urupfu canke iherezo ry'umupasitori iryo ari ryo gushika aya masaha. Birumvikana yuko tubwirizwa kugira amahitamo yacu, umuntu wese akagira amahitamo ashaka, muga tumenye neza yuko hashobora kuba ingaruka mbi y'amahitamo tuba twagize, kuko amahitamo amwe ashobora kuba mabi, kandi tubwirizwa kumva ko hari amahitamo ashobora guhitana ubugingo bwacu bugahera muri Gehinomu. Imana rero idufashe kugira ngo tube abantu bafise ishishoza, tube abantu babinjabwenge, kugira ngo turabe neza yuko ibintu turiko turakora bitahava bitujana ahantu muri za nyigisho mbi z'abadayimoni, muri bya vyigishwa bizimiza, tugasanga twabaye abantu bo kwa Satani. Imana idufashe cyane. Umukozi w'Imana rero aheza avuga inyishu, avuga ngo abantu muzokumva iyi ntahe nimugerageze kubikwiragiza, abandi bose bavyumve, bamenye neza yuko aha hanze hari amabingira aryana, kandi turabe yuko dushobora gukiza intama za Kristo, tukazikiza amabingira y'inkazi ari hanze. Murumvise rero iri kete umukozi w'Imana yagerageje kwandika, ariko aryandikira umukozi w'Imana mugenzi we amwaturira ivyaha yagiyemwo. Ndabona neza arakaryo keza natwe kuraba tukaraba ibi bintu uko bimeze. Mukunzi w'Imana uvirije iki kiganiro, ndazi kumaze kuraba ibintu bitari bike, haba kumonesha kure canke no mu ishengero usanzwe usengeramo. Ijambo ry'Imana ni murabe musome Bibiliya, murabe ijambo ry'Imana ingene rivuga, murabe Yesu Kristo ari kwisi ingene
yakiza abantu, ingene yasengera abantu. Hariho ibintu atifashisha, ntiyifashisha amazi, ntiyifashisha amavuta, ntiyifashisha ibitambaro, ntiyifashisha inkoni, ntiyifashisha ikintu na kimwe, ariko yarasenga agasenda abadayimoni. Hanyuma atumye abigishwa biwe, nta yindi materiel yindi yabahaye bakoresha atari izina ryiwe ryonyene. Ati nimugende mubwire abantu ivyaremwe vyose mubahindura baba abigishwa banje, hanyuma muzosenda abadayimoni mu izina ryanje. Nta kindi kintu na kimwe. Rero ibi bintu abantu bahendwa, bakabona abantu bariko baratemba, bakabona abantu bariko baragira ibintu bidasanzwe mu ishengero, bakibaza ngo ni mpemu yera. Nimusenga Imana, murushirizeho kumenya ineza igikorwa cya mpemu yera mu muntu ingene kimeze. Zari izo nyigisho rero twariko turatanga, zari izo mpanuro turiko turatanga. Umuntu wese agerageza urabe neza. Ejo ntuzushike kwiherezo ryawe ubone ugiye mu muriro, utangure kwivira ngo mbega vyagenze gute ko je nabona senga. Abantu bose ntibahamagawe n'Imana, abantu bose bafise amashengero ntibahamagawe n'Imana. Harimwo abakoresha imbaraga zikuzimu. Ivyo bintu rero muravyumvise, uyu n'umuntu yabibayemwo, yabikoreyemwo, hanyuma arondera ingene abivamwo, biranka, barubira bamwishe kubera bayi bimvira bati ahava amena ibanga. Ntibari bazi yuko irikete yamaze kuryandika ryaza ryagiye kushikira kuri uyu mukozi w'Imana araripiblia kugira ngo natwe tuzovyumve. Zari kuri izi nyigisho rero numva twogeza hano. Imana nibahezagire. Imana data wa twese turi mu ijuru, ndagushimiye kuri iyi nyigisho utanze. Nigende ishike kure, abantu bayumve kandi bayitahure. Niwe gutahuza abantu, niwe gutahuza abantu ibintu vy'Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu misi y'iherezo abantu ntibazoshaka kumva, bazoba biziba amatwi bakagomba kumva ivyo bashaka. Rero nutwigishe, bigishe ishengero ryawe. Urakoze, ndagushimiye. Ishobora guhabwa Imana mu izina rya Kristo Yesu Umwami n'Umukiza wacu. Amen.